Iyi video tugiye kurabira hamwe uburyo butandukanye wokoresha k'umushinga wawe cyane cyane wa ICO ko ari ugusaba gushiramwo amahera mbere yuko bayishira ku isoko, ari scam cyangwa ko ari amahirwe. Nkuko nari nabemereye muri video iherutse kuri Xminya app, aho twigira hamwe uburyo butandukanye dukoresha ama application tukayavyaza umusaruro. Nimba utarakora subscribe guhomba cyane ko twamenye kudakoze atawugukorera. Mbere ko dutangura n'icambere menya nibi ica gatatu kirahambaye cyane kuko ari abantu benshi bakunda nta gutinda. Reka rero dutangura n'icambere, raba ko aba developer biyo ICO ari abantu bazwi ku rwego mpuzamahanga, hariho imishinga itandukanye zemo ikatanga umusaruro. Usanga atari ivyo ja wirinda gushiramwo amahera yawe cyangwa ushiremwo ayo wahevye wahisemo gufatira ko biri. Raba website yabo ko yubatse neza, ikora neza, irimwo na white paper yubatse neza. Uyisome white paper yabo urabe ikivuga, urabe road map, urabe aho yatanzoherera, project behind ziri nyuma yayo, amacoin yayo agira valere vyinshi. Ni wasanga website yabo itubatse neza cyangwa white paper yabo itavuga ibintu neza mu buryo butomoye, zoba ari scam ihera yawe. Cya gatatu arico abantu benshi bakunda kwibigwako nkuko nari nabivuze. Icya gatatu nkuko nari nabivuze, raba nimba itagusezeranya era nk'igihumbi cyangwa ibihumbi 10 kwijana, cyangwa ko itagusaba gutumira abagenzi bawe ngo bazoguha ko pourcentage kavyo bazoba baguha. Niba bisanga bimeze uko menya ko iyo ari scam. Ubutaha nzobereka uburyo butandukanye scam babeshamwo abantu. Nkorera subscribe nimba wakunze iyi video.